Nkuko nakivuze mu kiganiro giheruka, isi nayo ikunda guharurwa mu bansi bacu, ariko ukuri nuko yaba umubiri canke isi, ibyo byose nta mwansi wacu arimwo, kuko umubiri ariho dukoresha mu gukorera Imana, kandi isi nayo aribo bantu nyene iyo bahindutse bakamenya Imana nibo dukorana mu bikorwa by'Imana. Imana idufashe cyane. Isi rero ni icyuririzi cya kabiri cya Satani mu kutuganya kwacu, mu gihe umubiri nawo ari icyuririzi cya mbere cya Satani. Isi n'umubiri ntabwo ari abansi bacu. Mbibutse rigira kandi rya jambo rivuga ngo abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Umubiri ni uw'inyama n'amaraso. Isi nayo, iyo tuvuze isi ntabwo tuvuze umubumbe, ibiti cyangwa ibikoko. Iyo tuvuze isi ntabwo tuvuze imisozi, amazi cyangwa amabuye, oya. Iyo tuvuze isi tuvuze abantu bayibamo, na cyane cyane abanyabyaha, nabo n'ab'inyama n'amaraso. Imana idufashe cyane. Mugabo umubiri n'isi nimba ari ibyuririzi bya mbere Satani yuriramwo, n'umubiri n'isi. Umubiri ufata akabanza ka mbere, isi igafata akabanza ka kabiri. Umubiri ufata ikibanza cya mbere, isi igafata ikibanza cya kabiri. Abyuriramwo. Satani aruririra mu mubiri wawe akakugerageza. Satani aruririra mu isi ubayemwo, mu bantu bagukikuje, mu bagenzi, mu bavukanyi, mu mukora n'imirimo y'Imana, kuko haba harimo abanyabyaha biwiwe. N'umugororotsi iyo agiye mu ntege nke, Satani yamucamwo mu kugerageza mugenzi we. Mwibuke Petero, Satani amucamwo mu kugerageza Yesu. Imana idufashe cyane. Mugabo isi n'umubiri ntabwo ari abansi bacu. Imana idufashe cyane. None rero kaze cyane muri kino kigo cy'uno munsi ugira gatandatu mu minsi 12 tuzomara twiga ku ntumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'abantu b'Imana hano mu isi. Teme y'uno munsi iravuga ngo niwakunda isi n'ibyayo uzoba witaye mu mutego w'umwansi Satani, kuko muri byo atagakiza kariyo atari urupfu. Imana idufashe cyane. Iyi niyo teme y'uno munsi tugiye gutahuzanya no kwibukanya ukuntu isi n'ibyayo naho atari abansi bacu, ariko ari icyuririzi gikomeye cyane gose cy'umugwanizi mu kugwanya abana b'Imana. Mbere benshi baraneshejwe bafatwa miri kubw'ukunanirwa gutahura uko bakwiye kugwana na Satani iyo yuririye mu isi. Mbega nawe wowe uri mu baneshejwe cyangwa uri mu bari muri izo ntambara, ukwiye gutahura igikwiriye. Kaze cyane twishimikiza amajambo y'Imana. Nzi neza kandi nizera cyane ko utaza kubura icyo utahuzwa na mwemu w'Imana, kandi Yesu Kristo aze kugushoboza kugikora. Kuri mwebwe rero ari rya mbere tubana ikiganiro muri ko murumva kivuga butumwa ni ijambo ry'umunsi. Jewe ngitunganya ngongera nkanagishikiriza nitwa Iradi Ndiho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Irigira kandi kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana. Turasoma amajambo y'Imana mu bitabo bigera kuri 2. Ikete Yakobo yandikiye ishengero, tongere dusome no mu cete cya mbere Yohana yandikiye ishengero. Duhere muri Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 4 havuga ngo emwe basambanyi, ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwangana n'Imana? Nuko umuntu wese agomba kuba inshuti y'isi aba yigize umwansi w'Imana. Imana idufashe cyane. Ikete cya mbere Yohana yandikiye ishengero igice cya 2 ku murongo wa 15 havuga ngo ntimugakunde isi canke biri mu isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubugingo bitanduruka kuri Data wa twese, ariko byanduruka mu isi. Imana idufashe cyane. Ku murongo wa nyuma havuga ngo kandi isi iri kwishirana n'ibyifuzo byayo, ariko gukora iby'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Dusenga Imana. Uragororotse kandi uruwera, uhoraho nyene n'ubushobozi n'ububasha. Uri Imana yo kwizigirwa, uri Imana yo kwizerwa.
Yego papa, iyabisi ari umwanzi wacu, mbega databuja rukundo, woturekeye muri ino si tukayigumamwo, oya namba. Niyo mpamvu Yesu Kristo mu gusenga kwiwe atasengeye intumwa ziwe ngo papa ubakure mw'isi, ahubwo yavuze ngo ubarindire hano mw'isi, ubarinde wa mubi, kuko yabatumye guhindura isi n'itsina rya Kristo Yesu. Reka rero Satani amaramara atsinda kugwe n'isoni. Hari n'ahandi Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo nkuko data yantumye niko nanje mbatumye. Databuja rukundo, kuno gutumwa kwagiye guhererekanwa uko amashenyerasi yagiye akurikirana, natwe muri kano kanya twatumwe na Yesu nkuko wamutumye, gukiza no kurondera icyari cyarazimiye. Kandi turi muri no sinyere yuzuye ibyaha n'ibyago, ariko kibirenge kizima ndagomba ngo umwe wese mana umutahuze uri mu ntambara gwana na Satani yuririye mw'isi, umushoboze gutahura uko ahagarara nuko ashikama, ngo gwane kandi anesha ataneshejwe. Abaneshejwe nabo bwirukiro ubagirire imbabazi n'ikigongo, bahagurutse hamubaye gutahura no kumenya, ubambika ibigwanishwa bikwiriye, ubukurikira baze bagwane banesha kugeza kuri wa munsi. Rino jambo rya y'uno munsi nuri heza gira urivugutire, nanje musabyi wawe ingo mana unkoreshe kugira ngo wiheshe ishimwe n'icyubahiro muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Ego iki nacyo nicyo kigwa cy'uno munsi mwene data, tutahuzanye neza icyo bisobanura gutegwa na Satani yuririye mw'isi. Nakivuze neza ko isi ari abantu bayibayemwo, isi n'abayituyemwo, na cyane cyane abanyabyaha. Ariko kandi mu gihe n'umukristo yagiye mu ntege nke, Satani ashobora kumwuriramwo mu kugerageza undi mukristo mugenzi we, n'abakristo nabo nyene bajya muri mugwi w'abisi, kuko nyene turacyari mw'isi nyene. Imana idufashe cyane, kandi si bose bari mu gakiza muri kano kanya bazokarangirizamwo. Rero uko kuva mu gakiza kugeza aho ugwa mu byaha, niho Satani ashishikara kurongera inzira zo kurira mu bari mu rusengero akagwisha benshi. Kristo Yesu atugire neza cyane. None rero mwene data wumve iki jambo ry'Imana rivuga. Muri Yakobo haravuga ngo uwucuditse n'isi aba yigize umwansi w'Imana. Yavuze ngo mwabasambanyi mwe, ntimuzi yuko gucudika n'isi bituma uhinduka umwansi w'Imana? Ariko ntabwo yabwiye abasambanyi gusa. Urumva ngo ko yabwiye abasambanyi ngo je nsisambana ngo ndumusuma, cyangwa wumva ngo je ngo ndumwicanyi, urumva ngo yabwiye abasambanyi oya. Wa munyabyaha we, gucudika n'isi kukugira umwansi w'Imana. Wowe wiba, si Imana yagutumye kwiba, ahubwo nukwifuza kwa bigutumye. Wowe usambana, nukwifuza kwa bigutumye. Wowe uroga, wowe ufise inzigo, wowe ufise ishari, wowe usakuza, wowe wisambanya, nukwifuza kwa biguteye. Wakurikiye irari ryawe, wakurikiye kwifuza kwawe. Umuntu wese akora icyaha aba akurikiye inzira ya kamere mere k'umubiri, ukwifuza, ishari, inzigo, ubushakanyi, kutabumbwa n'ibyo ufise. Imana idufashe cyane. Guharanira amarongo n'umurengera, baca umugani mu Kirundi ngo amongereza nka niyo mazikesha. Imana idufashe cyane. Ubumbwa n'ibyo ufise. Mu majambo Paulo yandikiye Timoteyo, yaramwibukije yuko kubaha Imana bifatanije no kubumbwa n'ibyo ufise birimo inyungu nyinshi cyane koko. Aravuga ati mw'isi ntacyo twahazanye, kandi mw'isi ntacyo tuzohakura. Iyumvire rero ano majambo, waje mw'isi uramenya igihe nyoko akwibaruka, kandi uzosubira mw'isi uramenya umunsi wapfuye. Yego uzoguhambana impuzu n'imbuzo ubugira ubwo buntu ugapfira mu bantu, ariko impuzu zizobora, n'ikibiribiri cyawe kizobora, amaherezo yawe azoba arayo, ni uguhinduka ivu ugasubira mu ivu. Byose bizohikika ivu, ni ukuvuga uko waje niko uzoba usubiye. Ibyo uriko uraruhira bigatuma wica abantu ugasesa amaraso, ibyo uriko urarondera bigatuma ucumura ku Mana ugakora ibyaha. Aya matongo y'imfubyi n'abapfakazi wiyeganirije ko kugira ngo ubutunzi bwawe bugwire, mugabe bikagutera gucumura ku Mana. Wajya mw'isi utabifise, uzova mw'isi ubisize inyuma, ariko kuko kubirondera kwawe kwatumye ucumura ku Mana, niwapfira mu byaha umuriro urakurindiriye. Rero Satani isi arayuririramwo, kandi abayikunze bose bagakunda n'ibyayo arabafata.
kuko ibiri mw'isi byose ni ibyambo n'umutego wa Satani, nta gakiza kari mw'isi. Niyo mpamvu Yesu Kristo mu kuduhanura yavuze ngo duharanire iby'ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Si iby'isi, oya, iby'ijuru aba aribyo duharanira. Iby'isi nabyo Imana izoraba mu bidukwiye n'ibidukwiriye bivanye n'umwanya turimwo ibiduhe nk'inyongera. Erega wasaba Imana akazi ikanka kukaguha, apana ngo irakakwimye kuko Imana ntiyimana, ikanka kukaguha kuko mu mwanya urimwo n'ibihe urimwo ako kazi ukaronse woca uyivako. Urashobora gusaba Imana ubutunzi, gusaba ubutunzi ntabwo ari bibi. Uno mutwaro benshi barakunda kugiraho mwibanga, ariko gusaba ubutunzi si bibi namba. Mugabo urashobora gusaba ubutunzi Imana ikaraba umwanya urimo ikavuga iti hamwe nabimukorera yoca mvako, kuko icyo Imana igomba nuko ubugingo bwawe burokoka, suko umubiri wawe unezererwa. Akazi nacyo kafasha ubugingo bwawe, ubutunzi nacyo bwafasha ubugingo bwawe. Rero Imana iragomba gukiza ubugingo bwawe imbere yuko itabara umubiri wawe. Imana iragomba gusatisfeza tes besoins spirituels imbere yuko isatisfeza tes besoins physiques. Iyo mitwaro mu buryo bw'umubiri ni byiza kwishira imbere y'Imana, ariko Imana iragomba na cyane kumva imitwaro mu buryo bw'imwemu. Ufata amasaha 40 wisonzesheje, usaba ingomezi za mwemu yera, usaba kuvugutirwa, usaba ingabire za mwemu, usengera ibikorwa by'Imana mw'isi yose. Ufate iminsi 3 yo gusenga wisonzesheje, ufise umutwaro wo kubohoza abari mu byaha. Mbega babikora kangahe burya? Wumvise umuntu aduza umusozi w'iminsi 4 atajya atanywa, azaduganya umutwaro w'amadeni, azaduganya umutwaro wa visa, akanavembera tunasabye n'inkomezi za mwemu yera arukurira Imana. Mana ndagomba visa, Mana araba no madeni, Mana araba abandi bariko barubaka amazu, mbega nanje ni kubera iki nirirwa ngukorera? Ariko iby'imwemu abantu bakabisengera gake kabaho. Yesu aravuga ngo mwitwararike iby'ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, iby'isi nimukabyitwararike nk'uko Yakobo yabyanditse, kuko mw'isi ibiriyo nta gakiza karimo. Ngwigize umukunzi w'isi n'ibyayo aba yigize umwasi w'Imana. Kubera iki? Yohana acaraharangiriza neza, aravuga ngo mu gice cya mbere yandikiye ishengero igice cya 2 ku murongo wa 15 ngo ntimugakunda isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Imana Data wa twese kuzoba kumuvuyemo ntikuzoba kuri muri we. Kubera iki none? 16 kuko ikiri mw'isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitanduruka kuri Data wa twese, ariko byanduruka mw'isi, byanduruka kuri Satani. Imana dufashe cyane. Aranabakebura ati mube maso, kuko isi iriko ishirana n'ibyifuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba, uharanira iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, yamaho ibihe bidashira. Imana ihabwa icyubahiro. Iki nacyo kije gitahuza abantu neza ukuntu isi atari umwansi wacu, ariko iyo dukunze isi n'ibyayo Satani ashobora kubyuriramwo bikatubera umutego, bikadukura ku Mana. Inkunzi z'amafaranga, umuntu akunze amafaranga arayakurikira naho byo bimuteye gukora icyaha, naho byo mutera gusesa amaraso, naho byo mutera kujya mu bapfumu, naho byo mutera kujya ikuzimu. Kuko yakunze amafaranga arayakurikirana mpaka ikuzimu, kuko byakunze amafaranga arayakurikirana mpaka ashesha amaraso. Umuntu akurikiranye ukwifuza kwiwe aragukurikirana nyene cy'amaso yiwe agombye kuraba, akayahereza amaso amutegetse kuraba ubwambure bw'abigeme cyangwa abakenyezi, akabikurikirana iminsi yose ari ku pornography, iminsi yose ari mu by'ubushakanyi no kwifuza, kuko ujya amaso ariko arahurumbira nawe yabikurikiye, kandi cy'amaso yiwe agombye kuraba cyose akagikora kuko abona kimushobokeye. Nibamenyera mu gukurikira ayo mafaranga kugeza ikuzimu iyo arunzwe ko ari gusiga ubugingo inyuma. Uko gukurikira ukwifuza kw'amaso yabo no kwifuza kw'imibiri yabo bagasatisfeza iby'imibiri igomba,
ntibibuka yuko ari gutandukana n'ubugombe bw'Imana, kuko iyo nyene hari ugufatwa mbere n'imitego y'umugwanizi Satani. Mugabo Yohana aravuga ngo isi iri kwishirana n'ibyifuzo byayo. Mugabo abakora iby'Imana igomba bazobaho ibihe bidashira. Mbega uri mu wuhe mwanya? Uri mu baharanira iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, canke uri mu bahoshwe n'ibyifuzo bya buno bugingo? Suzuma urabe mwene data, twebwe iwacu si hano mw'isi, turi nyambukira, turi ingenzi, hano mw'isi duhaca tugenda, iwacu ni mwijuru. Niyo mpamvu Yesu Kristo yahanuye wa musore w'umutunzi aramubwira ngo nimba ugomba ubugingo budashira, nimba ugomba kuzoba mwijuru, dandaza itunga ryawe urihebera boro, niho ubwo butunzi bwawe uzoba ubukonvertisije mu mafaranga yo mwijuru, muri mone yo mwijuru. Kora ibikorwa byiza by'Imana mu butunzi Imana yaguhaye. Itunga ufise uko ringana kose, ari ryinshi ari rikeya, nurigwize mu nzira z'ukuri, kandi nirigwirizwe guhezagirisha abandi. Imana igukoreshe mu kwishura imitwaro y'abandi. Hari umupfakazi mubanye arakeneye ibyo kurya, arakeneye ibyo kugaburira abana. Hari imfuvyi mubanye irakeneye impuzu yo kwambara. Hari umubanye bashonje, hari umubanye bagwaye barifuza imiti yo kwivuza. Koresha itunga ryawe mu gufasha abo bantu bagowe, kugira ngo ubwo butunzi bwawe bube converti muri mone yo mwijuru. Ni warangiza neza ibitiro bizogusanga mwijuru. Ariko ni wakoresha ubutunzi bwawe mu busambanyi, no wakoresha ubutunzi bwawe mu kaboregwe, no wakoresha ubutunzi bwawe mu nzira zindi zidahimbaye Imana, ibyo byose no kuruhira ubusa no guhahamira umuyaga, ni wapfa mbere zizoba inkwi zo kuguturira muri gihonomo. Imana idufashe cyane. None rero muze duharanire iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ntidushire umutima mw'isi, dushire umutima mwijuru. Ntidushire umutima ku by'isi, ahubwo imitima yacu tuyishire ku by'ijuru. Ntiduharanire, ntitwitwararike ibya buno bugingo n'iby'umubiri, ahubwo twitwararike iby'imwemu n'iby'ubwami bwo mwijuru, kugira ngo tuze tubone impera nitutarambirwa. Iki cyari ikigo cy'uno munsi. Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Ku munsi ukurikira azoba ari umunsi ugerandwi wa bino byigwa 12 bizomara iminsi 12 nyene. Tuzokwiga ku kuntu Yesu Kristo yatubereye akarorero mu kugwana na Satani, haba iyo Satani yuririye mu mubiri, yuririye mw'isi, canke iyo aje ubwiwe. Yego iki naco kizwari ikigo cy'umunsi ugerandwi. Kristo Yesu abampera umugisha, muzigamwe cyane. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, Uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu vyaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 265 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemo. Nimba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacyo, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera. Musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo Uhoraho Imana rushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ryo munsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo. Uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza ku munsi ukurikira naho butaha, muzigamwe cyane.